Hallelujah. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu. Sema amen. Nitwa Ntiyubagwa Jean Prudent, ndi umwe mu bungere b'ishengero Jesus Grace Church. Nibaza ko benshi ngaha turazinanye. Ndanezerewe cyane no kuba hagati yanyu, no kuba ntewe iteka ridasanzwe kuba imbere yanyu muri kino gitondo. Ni umunezero udasanzwe wo kubana namwe. Amen. Amen. Ni gakenya mura numva inyigisho zerekeye aba musician kuko murabizi nkuko tubimenyereye no mwishengero hageze inyigisho z'ijambo ry'Imana aba musician baca bagira iki baca basohoka. Donc ico gicapo twaragikuriyemo cuko umenga musicien ntari concerné n'ijambo ry'Imana, ntari concerné na enseignement, ariko ndashima nayo ko Imana ikura ko rikanguro mu bacuraranzi. Amen. Kubona mwebwe mwashoboye kugira effort mugashika n'ikibazo c'ibitoro, ariko mugashika gura juste gusa mwumvirize ijambo ry'Imana, mwikomera amashi cyane. Amen. Rero mumbabarire dukubite tubangura ko mfise byinshi byo kubabwira, ndibaza ko twotangura inyigisho zacu. Amen. Iki ni kintu nafashe imyaka myinshi nibaza, kuko nanje mu gutangura gukora mu ishengero sinatanguye ndi pastori, yatanguye muri departement ya musique nk'umu musicien nk'umu soundman, ariko nkama mbona iki kibazo, nkama mbona abantu bakora muri technique, abantu bakora muri music team canke ico tukunda kwitanga worship team, habona bengana abantu batari concerné n'ubuzima bw'Imana, n'abantu batari concerné n'agakiza. Haragera igihe abantu batangura kuvuga ngo abacuraranzi abaririmbyi ntibakizwa. Hama nanje ndiyumvira nti mbega aba bantu bafise ikibanza gikomeye mu makoraniro y'ishengero, abantu bama batwara umwanya munini ya gusumba n'uvuga ubutumwa, abantu bafise amasaha menshi yo guperforminga imbere y'ishengero gusumba n'abavuga butumwa, badakijijwe none abandi bo bazokizwa gute? Murumva ikibazo ciwanje. Umumuzishe genda murabe neza mwishengero niwe afise umwanya munini ya abanyamuziki n'abarimbi niwe bafise umwanya munini ya gusumba na pastor arashobora kugwara umunsi mugabo korari bwirizwa gukora, umumuzishe abwirizwa gukora igihe cyose abantu bakoranye. None abo bantu niyo batakizwa, ndabaza ni bande bazokizwa muri iryo koraniro? Kuko umuntu atanga ico afise. Iyo muri ko mura ministeringa mwishengero muko muratanga, nibyo tugomba kuraba. Ubu kuratanga iki? Ntubu kuratanga amanoti, ntubu kuratanga umuziki, ubu kuratanga ibiri muri wewe. Hallelujah. Rero umuntu ashobora gutanga ico adafise. Rero naragerageje imyaka yose kwiyumvira kimwe mu bibazo dufise, sindaheza kubitora byose, ariko kimwe mu bibazo dufise nasanze twafashe yuko kuvuza umuziki kwacu, kuvuza inanga kwacu, kuvuza udushako tw'ingoma kwacu ko ari ivyo worship imbere y'Imana. Tukumva yuko nyamba twavugije umuziki neza, tukawuvuza neza, ivyo birakwiriye imbere y'Imana. Twebwe Imana ntihagire ikindi kintu dusaba, twahejeje kuvuza, twahejeje gutanga notre service. Hama turiko turaraba muri Bibiliya rero, ndaza ndavuga ama verse murandika ko ndishobora kuyasoma yose ko dufise umwanya mutonya. Turabona ahantu hambere ba mentioninga umuziki, turabona ko ari muri Genèse chapitre 4:21. Sinzi ko mushobora kuhasoma. Genèse chapitre 4 umurongo wa 21. Ndagomba by'ukuri dusubire kandi twibaze ibibazo byinshi kandi biza kudufasha gutora inyishu y'ikibazo dufise uyu munsi mwishengero. Genèse chapitre 4 verset 21. Umuntu arashobora guhaguruka akadusomera bisanzwe mu Kirundi. Dufashe. Yubari niwe sekuruza w'abavuzi binanga n'imyirengo. Nukuvuga turabona yuko Jubal bavuga ngo the father of all musicians. Nukuvuga turabonye yuko kuva mu gice ca kane hariho la musique. Turakibona? Ariko
ijambo worship batangura kurikoresha mu gice ca 22. Iyi nkuru rero ntituza kubisoma kuko ndabizi ko mwese murayizi. Ni inkuru ya Aburahamu agiye gutanga Isaka ku musozi Moriya. Bariko barandika bavuga ngo Abraham went to worship on the mountain. Kuvuga ijambo bwa mbere bakoresha worship barikoresheje kuri Aburahamu agiye gutanga umwana wiwe w'ikinege. Mugabo muziki utangura mu gice ca kangahe? Mufashe kumnyamba mwakurikiranye. Umuziki tubonye mu gice ca kangahe? Ca 4. Ni kuvuga yuko umuziki wari uhari, worship itarahaba. Gasubiramo. Umuziki wari uhari, worship itaratangura mu buzima bw'abana b'abantu. Kuko hano hambere tubona bavuga worship ni mu gice ca 22. Mugabo umuziki non seulement ko tubona mu gice ca 4, mugabo munyibutse neza mbega hoba hariho umuntu tuzi nk'umu inventeur de la musique. Haro mu bamuzi. Umuziki wabayeho n'isi itarabaho. Bisigura yuko twarakoze amakosa gufata tumelange tufata yuko umuziki egal worship. Kuko mu ndabire Aburahamu agiye kuworshipinga ku musozi Moriya, mugabo ntiyahamagaye abanyamuziki kandi tubona mu gice ca 4 abanyamuziki bahari. Twebwe uyu munsi tuvuze worship dutangura kuvuga duti bendi niyihe izokora. Siko gahemwe. Venue niyihe. Venue rero ya Aburahamu yari Moriya Mountain. Mugabo agiye kuworshipinga ntiyatwaye umuziki, yatwaye umwana wiwe w'ikinege. Turumvikana? Niho rero tuvuga yuko worship ubwa mbere na mbere sumuziki, ahubwo worship n'ubuzima bwo kubaha Imana, a life of obedience. Nyamba tabuzima bwo kubaha Imana buri mu buzima bw'umuntu, nta worship ishobora kuhaba with or without music. Iki kintu mukifatire ko kirakomeye cyane, kuko tuca tuza rero tukaraba duti ni kubera iki twaneglige ubuzima bw'Imana mu buzima bwacu, kubera ko twafashe umuziki tuha plan ya mbere hagufata ubuzima bw'Imana bari bwo tugira plan ya mbere. Ni kuvuga ndafise ikibazo cyuko abapastori twebwe nyene nito twatangwe gukora amakosa, kuko hakubahamagarira kubaha Imana mbere na mbere twabahamagaye mu bapeti mukwe mupige tumuziki mwishengero. Donc ariko umuntu akoropa ukamukarira, ariko umuntu w'umunyamuziki you don't care. Igikuru nuko avuze iki instrument, ukamenga niko kazi konyene afise, ubuzima bwiwe uko bwo bumeze kose. Igikuru nuko avuze iki inanga. Murumva yuko abantu batanguye nabo mwishengero. Ubundi umuntu yinjira mwishengero kuko yizeye igikorwa Kristo yakoze, hama kinjira mwishengero, hama Imana ikamukoresha bivanye n'ivyo yateretse muri we, harimo n'ivyo nabyo byo gucuraranga, nkuko n'abandi nabo bafise ibindi ugakorera Imana n'ivyo Imana yaguhaye. Mugabo c'est pas le cas ku bantu benshi baba musicien. Kenshi umunyamuziki ntibanamubaza ati wo mbega waravuze ubwa kabiri, mbega worakijije, oya urazi kuvuza piano, urazi kuvuza guitar, kuyupige bingine bitakuye. Mwumvise amakosa yatanguriye, on a recruté kujya barokrita Cristiano Ronaldo hakubwira ubutumwa abantu bose, n'abanyamuziki barakeneye ubutumwa bwiza. Donc uyu munsi niho tugera tugasanga tukabona umengo umunyamuziki ntari concerné n'ubutumwa bwiza, ntari concerné n'ubuzima bw'Imana. Ntuzopfa warahimbaje Imana, ntuzopfa waraworshipinze Imana utigeze ushika kukumenya Kristo Yesu. Kuko mwibuke yuko kuva iki gihe ca Aburahamu, ndabibutse yuko nubwo yaragiye gutanga Isaka, mwibuke yuko Isaka tamutanze, Isaka yaramutahanye. Siko gahemwe? Nubwo bakunda kubigisha ngo nimutange Isaka wanyu, muze mubwishure muti na Isaka Aburahamu yaramugize iki, yaramusubiranye muhira, ntibabe escroquer. Isaka cari gicapo ca Kristo Yesu, kubera ko Aburahamu yari gicapo ca data wa twese uri mwijuru aje gutanga umwana wiwe w'ikinege. Kristo Yesu rero amaze kuza mwisi, ndirukanga muraza kumbabarira, mwibuke yuko kuri urya musozi niho bubatse le temple de Jérusalem. Ingoro i Yerusalemu niho bayubatse kuri urya musozi nyene, hajya nyene Aburahamu yarambika Isaka, niho bubatse
ingoro. Hama Yesu amaze kuza araraba ingoro, barayimwereka bako baramwereka ubwiza bwayo, arababwira ati iyi ngoro ni muyisenyure mu minsi 3 nzogira iki, nzoba nayubatse. Mugabo yari kwavuga iki? Yari kwavuga umubiri wiwe. Turi kumwe? Bisigura ko ikintu Aburahamu yari korakora ku musozi, Kristo Yesu niwe yagize iki, yagishikije. C'est lui qui a réalisé la prophétie. Kristo Yesu niwe yishwe kugira by'ukuri ashobore kutugandurira twese, atuzane imbere ya data, ashobora kutwinjiza muri bwa buzima bwa obedience. Niyo twinjira muri bwa buzima bwa obedience, niho tuzoheza ngo tubeho bwa buzima bwa worship. Nico gituma Yesu yavuze rero, muvyumve neza, muri Yohana 4:24 murandika, ndaza kuvuga ko ndazi ko izi nkuru murazizi benshi. Yesu yahuye n'umusamariyakazi, hama umusamariyakazi amubwira ngo kubera iki ngo mwebwe abayuda mukunda gusengera Yerusalemu kandi ngo basokuruza ngo basengera kuri uyu musozi. Nukuvuga finalement yuko inyuma ya Aburahamu abantu babandanije baja gusengera hehe? Kuri wa musozi. Turi kumwe? Ariko Yesu amaze gushika aca babwira ngo nyina wanje ngo igihe kirashitse aho abahimbaza Imana mukuri no mu batazoyihimbaza hariya Yerusalemu canke kuri uyu musozi, ngo ariko bazoyihimbaza muki, mukuri no muki no mu muziki. Ibintu bibiri, nta muziki ya mentionings, avuze ukuri niki nimhemu. Bisigura ko ushobora kuba umumuzicien ali skilled, azi toute la théorie de la musique, ariko utazi Kristo Yesu ntushobora kuba umuworshipper. Mwabyumvise? Kuko abadoha, ils adorent en esprit et en vérité. Hama mu Kirundi mumbabarira amaterminologie turakunda kuyavuga mu gukutariko Mr Claude yaje adukubita, twaragerageje kuvuga dusanga bivanye n'ijambo worship mu Kirundi guhimbaza sico. Twagerageje gushikaho tuvuga ngo ni guhimbara. Turi kumwe? Claude ari he? Nivyo niho tugeze, guhimbara. Kuko bica byumvikana, guhimbara Imana no guhimbaza Imana biratandukanye. Urashobora guhimbaza Imana mugo udahimbara Imana. Hallelujah. Nukuvuga yuko a life of worship is a life of obedience. Rero aba musician namwe muranumva yuko baririmbye aribo bitwa ngo na worshipers. No! Umuntu wese yaremwe n'Imana ari sanse kuba true worshipper. Kirumvikana ni Imana iduhamagarira. Kuko hariho umu true worshipper n'umu fake worshipper. Yesu rero yavuze ngo Imana ikwirondera aba true worshipers. Aba true worshipers nabo nabaki nabahimbara Imana mukuri no muki no mu mwema. Ndagerageza kubanza kugira desintoxication. Tubanze kwanza tu separe umuziki na worship. Kuko nitwasepara umuziki na worship biraza kutworohera gutahura why twafashe umwanya munini yatushira mu muziki muga turibagira kuinvestisa ubuzima bwacu osi mwijambo ry'Imana. Abitahuye kuvuga yuko ni washira umwanya wewe wose ukawushira mu muziki gusa, you will end up worshiping music than worshiping Jesus. Benshi ntiba worshipinga Kristo biciye mu muziki, benshi bahimbaza umuziki biciye muri Yesu. Muko mundaba nka Isaiah 5, Yesaya 5 ku murongo wa 11. Ndagasubireho ndaza kukavuga ntimugire ikibazo, nikadufashanye kwanza. Yesaya 5:11 gushika ku murongo wa 13. Ndusomere umusomyi wadufashije gusoma Yesaya igice cya 5 umurongo wa 11 gushika ku murongo wa 13. Murongo wa 11 havuga ati bazobona ibara abazindurwa mu gatondo no kwirukira ibiboreza
bakarara kwijoro gushitsa vino ibaboreje. Ijoro ryose bariko baranywa vino. Ndabereke yuko ibi bihari uno munsi vyamyeho kuva kera. Mwinywa ryabo bagira inanga n'ikembe. Bagira inanga niki? N'ikembe. Barahamagara abavuza inanga n'abavuza ikembe bakagira iki? Ibi tuvyita gute uyu munsi? Karaoke yamyeho kuva kera. Nta gishasha munsi y'izuba. Mwumvire ikibazo gihari. Ikibazo suko barara baravuza. C'est pas ça le problème. Le problème ni yihe? Bandanye. Mwinywa ryabo bagira inanga n'ikembe n'agashako k'ingoma n'umwironge na vino. Yamara ntibitegereza igikorwa cy'uhoraho. Ntibitegereza igikorwa cy'uhoraho. When they play, when they dance, ntibabikora kugira ngo bihweze igikorwa cy'uhoraho. Ntibashira umutima ku gikorwa cy'amaboko yiwe. Ntibashira umutima ku gikorwa cy'amaboko yiwe. Iki nico kibazo dufise. Mwumvirize consequence rero yavyo. Nico cyatumye abantu banje bajanwa ari nyagano ataco bigeze bamenya. Abanyacubahiro bo muri bo bishwe n'inzara kandi ishengero ryabo ryose ryagatuwe n'inyota. Mwumvise consequence y'ukuvuza umuziki mudashira umutima ku gikorwa cy'uhoraho. Mwavyumvise? Yeba mwari muzi l'impact de la musique nimwoyikinisha. Umuziki si ukuvuza umuziki gusa. La musique est spirituelle. Iyo uri kuravuza umuziki udashira umutima ku gikorwa cy'uhoraho, ngo nicyo gituma batwaye iki? Batwawe nk'inyagano. Mwari muzi ko tout un pays irashobora kwononekara kubera umuziki bavuza, la qualité de leur musique. Mwari mubizi? Hari umugabo yavuze ngo kugira umenye ubwoko ngo wumvirize umuziki wabo. Bisigura yuko umuziki turawuvuza mbwa ntawo tuzi. Turazi théorie de la musique mbwa ntituzi la nature de la musique. Ntayo tuzi. Tubibaza gusa ko ari amanote, tubibaza gusa ko ari amakoro, tubibaza gusa ko ari théorie ivyo gusa mbwa ntituzi le côté spirituel de la musique. Ni gute abantu bariko baravuza mbwa badashira umutima ku gikorwa cy'uhoraho hama bigahera abantu bagiye mu nyagano bakirotura bose bagiye muri esclavage. Ça veut dire que la musique elle est spirituelle. Umuntu w'umunyamuziki abwiza kuba nawe ari spirituel. Urashobora kwicara nta kibazo. Turaza kubandanya. Hallelujah. Nibaza ko sindiko ndabatera ubwoba mbwa muvyumve. Ntimusubire kandi kuvuza umuziki mwibaza ngo ni umuziki gusa. Umuziki urafise identité. Umuziki urafise nature yawo. Hallelujah. Hallelujah. Nico gituma muzokwisanga rero misi yose uzokwisanga wibaza ngo ni wowe uri kuravuza umuziki mugasanga umuziki ni wowe uri kurakuvuza. Mugende muvyaneza mu buzima bwanyu muzosanga umuziki ari uku driving atari wowe driving umuziki. Kubera ko mwinyoha la nature de la musique. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Rero ndafise ikibazo cyuko nyamba tutari interested mu ijambo ry'Imana. Bisigura yuko umuziki uzotudomina kuko munsomere Yohana 6:63 Jean 6:63 kugira ndabereke ikintu kimwe. If music is spiritual, the musician should be spiritual. Nyamba umuziki uri spirituel. Umuntu avuza umuziki abwirizwa kuba ari spirituel. Utari spirituel umuziki urakumenagura, urakudomina, ukakumanipira. Nibijya muhora mwisanga mu buzima bwanyu umenga ubuzima bwose bwugariye ku muziki. No, music is not life. Jesus is life. Umuziki si wari ubuzima. Kristo Yesu ni wari ubuzima. Mugabo kubera umuziki wamaze gutekinga over servo yawe, ubuzima bwose ububonera mu muziki. Muga ntavyuzi warabaye manipulé. Hallelujah. Dusomere twumve. Yohana 6:60. Igituma muri sanse guha agaciro ijambo ry'Imana. Mwumvirize igituma ijambo rya Kristo. Impwemu nizo zitera ubugingo. Umubiri ntaco umaze. Amajambo mbabwiye. Uni Yesu yari kuravuga amajambo ndababwiye ni mpwemu n'ubugingo. Niyo mpwemu n'ubugingo. Si vous voulez être spirituel, mubwirizwa kwiga ijambo rya Kristo, mubwirizwa kwiga amajambo ya Kristo kugira biba permette no gukontrola uwo muziki.
kuko nyama umuziki wabaye créé dans un environnement spirituel. Ça veut dire que la musique il a fait un caractère spirituel, kuko mwibuke yuko umuziki waravuga mu ijuru, sivyo none gaye nivyo dans le monde céleste umuziki waravuga, kuko namwe nababwira ukuntu principe ukuntu imeze. Ntushobora cooperatinga mu isi y'imhemu udafise un aspect spirituel. Kujya natwe ubwacu kugira ngo tuzoshobore kuba muri iyo si nuko twambara umubiri w'imhemu kugira dushobore kuba mu isi y'imhemu. Ni nkuko ngaha mu isi ikintu kiri physique kiri materiel nico cooperating hano mu isi. Ntimurigera mubona imhemu ndibaza muri mwebwe sinibaza ko hari umuntu arigera abona imana mu buryo bw'umubiri materiel cyangwa abadayimoni mu buryo materiel. Kubera ikintu kiri materiel nico cooperating muri material world. Bisigura ngo nyama umuziki waravuga mu isi y'imhemu. Nuvuga ko umuziki nawe ufise un caractère spirituel. Nico gituma mubona Satani arawukoresha gusumba uko akoresha abapoliticiens, kuko umuziki uratusha abantu gusumba uko politike n'ibindi byose bikora ku bantu. Nico gituma mubona aba artiste bose bari influent. Satani abwirizwa kuba fatamiri kugira umuziki wabo awukoreshe mu kumanipira abantu bo kwisi bose. Turumvikana? Benshi muri mwebwe rero murakorera ivyo mutazi, mugakoreshwa muri projet mutazi, parce que la musique ni un transporteur spirituel. Iyo umuntu afise ubuzima bw'Imana, umuziki utransporta ubuzima bw'Imana. Iyo umuntu afise ubuzima bucafuye, umuziki utransporta ubuzima bucafuye. Ndabaha akarorero, bigenda gute ngo Dawidi avuze inanga gusa muga abadayimoni bagira iki? Abadayimoni bagira iki? Bagahunga muri Sauli. Ça veut dire yuko muri zijya nanga harimo substance runaka y'spirituelle inyuranye ihushanije n'abajya abadayimoni. Ntiyavuze ngo toka kwa jina la Yesu, wapi? Yaravugije inanga gusa. Hama abadayimoni baragira iki? Je ndababaza uyu munsi ndabaha challenge aba musicien. Mbega mwebwe iyo muko muravuza umuziki abadayimoni barahunga canke baratamba? Iyo uri kuravuza umuziki abadayimoni barumva ko bari menace canke barasirimba, bari enjoying? Question mark. Ivyo bivana he? Ivyo bizova ku buzima bw'iwawe. Ugiye gusoma amazaburi ya Dawidi, you understand ukuntu yarafise ihishurirwa rya Kristo Yesu. Usomye amazaburi yiwe uratahura yuko Dawidi yarafise umutima w'Imana. Dawidi yari hafi y'Imana. Inanga yiwe rero ayivugije ya transporta cette vie. No kuvuga ubuzima buri hagati yawe, ubuzima bwa communion avec Jésus Christ. Nibwo uzo transmeta through your music. Kuko music is a way of expression. Ntitu worshiping Imana n'umuziki, ahubwo umuziki udushoboza kuexprima worship, a life of worship disanzwe iri mu buzima bwacu. Ntushobora kuexprima ikintu kidasanzwe gihari. Ndabaha akarorero basi. Siko iyumvira indirimbo muri iyi minsi umaze iminsi uvuza iryoshe cyane, iyumvira ijya ujye ndirimbo. Reka basi ndabaha akarorero nk'akaririmbo umaze iminsi indirimbo kavuga, and the angels cry holy, all creation cries holy. Kararyoshe kuvuza mu muziki nikaryoshe? Kararyoshe? Nenda babaza nikihe kiryoshe hagati kuvuza umuziki uririmba holy, you are holy, no kubaho ubuzima bwa holiness? Nikihe coroshe nikihe kigoye? Reka ndababwire, kuvuza umuziki nk'umumuzicien biraryoshe, mugabo kubaho ubuzima Imana idusaba nk'abamuzicien biragoye. Urashobora kuvuza holy, you are holy, ukayivuza neza mu makoro meza, mugabo après événement ukagenda ukagemana n'umukobwa canke before wanashaka. Kubera on n'a pas encore compris yuko ubuzima dutanga si umuziki, ubuzima dutanga ni Kristo Yesu muri twebwe. Ata Kristo ari muri wewe my friend, gushika uno munsi wewe gukora nk'umuntu atigeze apatana, kuko mu bwami bw'Imana ntibakuzi, n'ibyo uri kurakora ntabyo bazi. Hallelujah. It takes skills to be a musician, but a surrendered heart to be a true worshipper.
kuba umusicien gospel bisaba gusa kuba ufite amaskills hamuka walking ugakora, ariko kugira ubu mu true worshiper bisaba umutima uri surrendered to Jesus. Hallelujah. Ama gift n'ama talents siyo tudetermina ko turi aba worshipers, ahubwo ni imitima yacu yunamiye umwami wacu Yesu Kristo, igandukiye umwami Yesu Kristo. Buri muntu wese nga ndabifurije gusubira kandi ku reconsidera ibintu tumaze mw'imyaka. Hallelujah. Rero reka ndababaza ibibazo namwe mwishore mu mitima yanyu, tugire umwanya wo kwibaza iki kibazo. Do you worship Jesus through music, or you worship music in the name of Jesus? Mbega worshipinga Kristo Yesu biciye mu muziki, canke worshipinga umuziki mw'izina rya Yesu? Ibaza ico kibazo mu mutima wawe. Dusubire kandi tubaze iki kibazo kugira bitworohere gutahura. Between music and Jesus, who do you love the most? Ninde ukunda gusumba uwundi hagati y'umuziki nande na Yesu? Kuko uwo ukunda cyane ni uzo worshiping. Don't lie to yourself. Ntiwihende, ntiwibeshe n'umutima wawe. Burya umuntu ahimbaza icyo akunda gusumba ikindi. Abanyamuziki rero nukuri maze imyaka ndavyo observe, umuntu arashobora gukunda instrument yiwe gusumba n'umugore wiwe. Umunyamuziki ariko arabwira umukobwa ngo you are my number one, aba ariko arakubesha, kuko instrument yiwe iraheze kavuga iti no, he's lying, you are number 2, I am number 1. Kweli siyo kweli? Ugasanga urakunda instrument yawe kuburyo umenga n'ahantu hose umva n'ama evenement ugiye kuvugiriza ahantu bafise instrument iri hejuru yiwa mbaka tugatwara ka instrument kiwawe kashazeka, ariko tukagira iki ugatware gusa. Nikuvuga waramaze kwinjiramo ntiwigeze ubikomprena, parce que l'instrument et la musique biramanipula l'âme kurusha uko mudashobora kuvyibaza. Nibaza ko ndasanga Imana ize kubahumura amaso mutangure kubibona. Amen. Ugasanga la plupart du temps ni navyo bintu bituma aba musiciens bibagora swat kurongora canke gukipinga ama relation. Kubera iki? Kubera ko kenshi usanga ukunda umuziki gusumba uko wokunda umukobwa, usanga umukobwa ukura mubesha. Kubera ko la plupart du temps déjà si huburi mwa muri kumwe gutya kibaza ngo muri kumwe, kumbe wowe wamaze kugenda kera ukura jipigia ama chromatic na manani. Nivyo sivyo? Aha abantu abamise bari mari usa umugore abaze ngo mwaryamanye, kumbe wowe wagiye kera umwijuru rya gatatu ko wivugiriza umuziki. Kuko muguza gutira attention abantu b'Imana, kuko la musique spirituelle hama la musique umumusicien wese n'umuntu abashaka kuba creatif, siko gariyemo ahora yiyumvira ikintu gishasha ubwenge bwawe wirotura bwaramaze kugenda, ntukiba mw'isi y'abantu, uri mu yindi si. Hama wagaruka kuba mw'isi ugaca usanga ntushobora kubaho ubuzima bw'abantu bo mw'isi. Urimva uti mbega abantu ufite ugaruka uri umuntu hameze nk'umu alien, iki bavyita n'ibivajuru. Abamisiye benshi umenga n'aba aliens baba ku yindi planet. Guys, be free in the name of Jesus. Mubohoke umuziki si Yesu Kristo. Umuziki ni igikoresho tubwirizwa gukoresha kugira ngo tu exprime notre adoration, notre guhimbaza Imana kwacu Kristo. Amen, amen. Rero nyambukunda umuziki gusumba uko ukunda Yesu bisigura yuko worshiping umuziki. Abantu benshi ba worshiping umuziki wabo, baka worshiping ama instrument yabo, baka worshiping uturirimbo twabo gusumba ku worshipinga Kristo. Karirimbo kanje everywhere. Mindo nilipiga mwa nyimbo sasa. What's wrong with you?
l'artiste est son œuvre. Hallelujah. Ibibazo muko muravyibaza, do you worship Jesus through music or do you worship music in the name of Jesus? Between music and Jesus, who do you love the most? Ndagomba kubabwira ikintu kimwe. Music manipulates the soul of the player. So, don't play with music when you play it. Umuziki uramanipula l'âme, uramanipula même l'esprit. Nico gituma iri kurawuvuza, be careful. Nico gituma je ntabuza abantu baja kuvuza mu makaraoke. Ahubwo ndabe-explica iyi principe. L'esprit iri behind, l'esprit iri around aho hantu kuravugiriza niyo iza kugira iki ku impacta ubuzima bwawe. Reka kuraba ry'amahera baza kuguha kuko ry'amahera ntahuriye n'ubuzima bwawe. Mu kwezi kumwe amezi abiri uzokurota uruvutangwe kugura izindi ngeso utaruzi mbwa kubera kutigeze umenya yuko le jeu spirituel iri behind. Ikibazo rese hano tuvugiriza si nivyo tuvuza. Ikibazo ni quel est l'esprit qui est derrière cette musique toujours cyangwa qui est l'esprit qui est derrière y'ivyo bintu tuba turimwo. Birumvikana kubera ko tubinegrija biradukorera ko kandi turabinegrija. Alors ndagomba kuvuga rero mere nk'urangiza igihe cyose uri kuravuza neza amakoro meza mwishengero mugabo ubuzima bwawe budatunganye na Kristo ubu uri kurakotora mu nyonga z'Imana. Nukuvuga mwishengero bavuze ati ebana uri tuwasha kabisa uri piga akoro kabisa na sisi tukasema wow. Mugabo imbere y'Imana, Imana ntiryoherwa n'amanote meza. La bonne note n'umutima wubaha Kristo. Note nziza imbere y'Imana. N'umutima naho uri kuvuza note imwe mugabo umutima uhimbara Imana. Nico gituma kuva kera Imana yavuga ati nimunkurire ngo uruyogoyogo canke induru mu matwi yanyu kuvuga c'est un bruit. Bona kujya kuntu bibenerva abamisi y'umunakotoye. Menya yuko imbere y'Imana rero iyo utabayeho ubuzima buri aligned with the will of God, iyo utari hurabaho ubuzima buhwanye nico Kristo agomba ku buzima bwawe, ubu uri kurakotora mu maso y'Imana. Nico gituma turirimba indirimbo z'ukwera kw'Imana muga tudashaka kwera mu buzima bwacu. Nico gituma turirimba I surrender all to you. Akaririmbo kakavuza neza. Muga you surrender nothing before Jesus. Ugasanga nta kintu na kimwe guteguriye gusiga ku bwa Yesu Kristo. Ntiwiteguriye no guheba kagakobwa mugendana kandi bitemewe n'amategeko. Ariko yageze mu ishengero za kurimba uraza kuvuza I surrender all to Jesus. Muko muratahura inkina mico twamamwe. Abitahuye ntaco bivuze imbere y'Imana. Nukuri nyambatama era baguhaye kuri ivyo bintu bivuze urashaka kuvyirekera. Kuko ntiwobura amahera ubure n'ingororano imbere y'Imana. Wobura umuhombe siko none umudouble umuhombe. Kirumvikana. It's time to reconsider la base y'umumusicien nk'uwundi wese nk'umuririmbyi nk'ukoropa. Nuko tumenya Kristo Yesu hama tugakorera uwo tuzi. Ntushobora guserva umuntu utazi, ntushobora kwadoha umuntu utazi. Siko gahe bantu b'Imana. Hallelujah. Rero mu majambo makenya nashaka kubabwira yemwe banyamuziki. Harageze yuko vyukuri natwe dushira umutima mu kubaha Kristo, mu kugandukira Kristo. Kugira ngo n'umuziki wacu uze kurefleta ubwo buzima bwa Kristo Yesu mu buzima bwacu. Reka renda bereke. Yesu aje gushitsa ivyo ari byo yaravuzwe kera mu buhanuzi. Yesu abwiye umugore ngo igihe kirageze abazompimbaza mu kuri no muki no mu mpema. Okay. Reka ndababwira ikintu kimwe. Iyo bavuze mu Gifaransa bavuga ngo étant conduit par l'esprit et dans la vérité. Or, turazi yuko Yesu yavuze ngo ni jewe nzira niki n'ukuri n'ubugingo. Bisura ngo la vérité c'est qui? C'est Jésus. Hama l'esprit naho nyene ijambo ry'Imana rivuga ngo uwo mwami niwe mpemu. Ça veut dire que l'esprit c'est aussi Jésus. Mbwa mwibuke yuko umwana w'umuntu kugira ronke mpemu w'Imana ni mu gihe aba yavutse ubwa kabiri. Bisigura yuko umuntu ataravuka ubwa kabiri ntashobora kwadoha. You cannot worship if you are not born again. Kuko c'est un travail spirituel
premièrement. Turumvikana muko murakurikira kuko abantu benshi barita ngo naba worshipers mission naba worshipers abaririmbi naba worshipers mugasanga uwo muntu ntaranavuka n'ubwa kabiri. Kubera iki ndabibutsa ikibazo twagize ni kubera ko amashengero yageze ahantu kubera umuziki wa attracting. Reka tuvugane ukuri, abantu benshi baraza gusenga bataje gusenga baje kumvira iziki umuziki. Kujya karaoke iryoha akabare karyohe iyo karimo karaoke niko uyu munsi n'ishengero menga ryaryoshe kubera ko ririmo iki umuziki. Mugabo ishengero ntiriryoshwa n'umuziki, ishengero riryoshwa na la présence de Jésus Christ, kubaho kwa Yesu niko kuryosha ishengero. Umuziki uza kwakompanya, umuziki si ubwirizwa kuza imbere. Mugabo kubera ko mumbabarire kubivuga gutya, abantu benshi bafashe ishengero nka boutique. We don't care igitumuza wewe gusa ingo kugira twuzuza amashengero. Nico gituma wewe umunyamuziki waciuba umuntu ari privilégié adakogwako kubwa skills ziyo. Hama ucuba iki? Ucuba dommage collatéral kubera ko wewe ni bigeze bakwitaho kukizo cyangwa udakizwa kubera kumenga nturi muri kategori barisanze gukizwa. Wewe gikuru nuko ugira iki? Uvuza umuziki gusa. Fanya kazi and then go home. It's time rero. Aya ma workshops ndayakunda cyane kubera ko ni workshops nka nyine imishaha yacu isubira kandi ikiyumvira, igasubira kandi ikiyumvira byo, isubira kandi ikagira iki. Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Rero ndababwira ibintu bitatu Imana itugombako: obedience, surrender, sacrifice. Kumva, kumvira, kwitanga. Ibi bintu bitatu mutabibonye mu buzima bwanyu ntimushobora kuvuga yuko muri worship ministry. Biroroshe cyane yuko industry itwamvayisa muri ministry kubera ko tutigeze dushiraho a line between those two things. Biroroshe ko uyu munsi gospel yisanga yacitse industry kubera ko tutigeze dushiraho umurongo, une ligne rouge kugira umuntu abitahura ati burya jewe ndi muri ministry ngaha mugabo ni naje ngaha ndi muri industry. Kubera ko iyo umuntu ari muri industry araba amashifre d'affaires, mugo iyo umuntu ari muri ministry araba imishaha yaje kuri Kristo Yesu. Ndakeneye kukubaza wewe kuva watanguriye kuvuza umuziki ni bangaye bamaze gushingira intayo yuko bakijijwe through your music. Hawezi kosa byote kuko sino babaza no bandiko ndabacumuza ndababaza ni kuva aho tangwe kuvuza umuziki umaze kuronka amahera ngana gute? Wubatse inzu zingahe, ufise parcelle zingahe? Ivyo vraiment sino bibabaza no bandiko ndabakomeretse mu izina rya reka ndababaze basi nti kuva aho mutangwe kuvuza umuziki ni bangaye bamaze gukizwa ku bwanyu, ni bangaye bamaze gukizwa ku umuziki wanyu. Uko niko twebwe tugira ibiharuro. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumvira rero reka tuvuge gatonya ku kumvira. Kumvira Imana tuyumvira gute? Kristo Yesu niwe yatweretse akarorero keza ku kumvira Imana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Abaheburayo igice cya 5 umurongo wa 8. Abaheburayo igice cya 5 umurongo wa 8. Adusomera. Abaheburayo igice cya 5 ku murongo wa 8 haravuga ngo naho yari umwana yigishwa kumvira Imana nivyo yababajwe. Kandi amaze guhingurwa rwose abera abamwumvira bose inyanduruko y'agakiza kadashira. Kristo Yesu aratweretse uburyo yubasha Imana mu kubabazwa ku bwacu, mu gucunaguzwa ku bwacu. C'était ça l'obéissance à Dieu.
muko mukurikirane neza, twebwe uyu munsi l'obéissance, kubaha Imana, kuko mwibuke yuko Imana yabrondera ikimazi gikwiriye imbere yawe kugira ngo ushobore guharira ibyaha by'abari mu isi. Hama Yesu acavuga ngo jewe ndaje. Kristo aremera atanga umubiri wiwe, ni kuvuga mu kuobeyisa Imana Kristo yemeye gutanga umubiri wiwe kugira ngo Imana ishobore guharira jewe na wewe. Ubu nibwo butumwa bwiza tuvuga. Kristo Yesu yacitse icaha kugira ngo twebwe ducike kugororoka kw'Imana imbere y'Imana. None uyu munsi twebwe obéissance c'est quoi? Obedience, ikimanye tugomba ko kubaha Imana ni iki? Ikintu nabonye mu ishengero cuzuye nuko tuzi ko kubaha Imana no gukora ibikorwa vy'Imana. Ariko sivyo. Urashobora gukora ibikorwa ariko tubaha Imana. Nivyo nagerageje ku explica nyuma mwabikurikiye. Kubaha Imana nuku banza kwanza ukemera ico gikorwa Kristo yakoze. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwumvirize neza. Kubaha Imana ku muntu wese ari kwisi nuko banza kwakira ico gikorwa mu kucizera. Kristo ko yapfuye agahambwa akazuka kubwawe. Nukuvuga ikindi kintu cyose uri bukore ico kintu kitarahaba, kuko Yesu baramubajije ngo tugire gute ngo dukore ibikorwa vy'Imana. Ibikorwa vy'Imana. Yesu cyarababwira ngo igikorwa, bamubajije ibikorwa kuko nico kibazo dufise biratumena umutwe. Tuzi ko tubuza gukora ibintu byinshi pour Dieu. Turimena umutwe, turiruhisha kuko niko batwigishije. Ori igikorwa ni kimwe. Yesu cyarababwira ngo igikorwa ni kimwe nuko mwizera w'Imana yatumye. Only one work. Ibisigaye n'Imana ibikora muri wewe, ntunamenye n'ibiri kwirakora. So mureke kwiruhisha, muvuze imiziki, muvuze iki, kandi ico gikorwa kimwe kitaraba mu buzima bwanyu muko mukorera ubusa, kuko mwibuke yuko Imana izoduhemba one day. Mugabo izohemba abantu bamaze kwanza kubaha ico gikorwa, kubaha Kristo, kumenya Kristo, hama bagakoresha rero na Kristo ibindi bikorwa, nivyo Imana izohemba. Hallelujah. Benshi muri twebwe tumeze nk'abantu bakorera leta mugata matricule bafise. Hama hageze guhembwa bace baza ngo dukeneye kugira iki? Guhembwa. Bace bababaza ngo mwe muraba ati jewe je naravuza akavumbi kakagira iki kakaduga, bati wapi vraiment wewe muri record ntitugufise. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ndabifurije kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndabifurije kubaha ubuzima bwo kubaha Kristo. Nibwo buzima bwa worship. A life of obedience, niyo life of worship. Hama obedience starts with believing in Christ, believing the work of Jesus Christ. Kwizera igikorwa cha Yesu Kristo mu buzima bwacu. Nico gikorwa wakibona mu buzima bwawe, uzoheze rero ibindi vyose Imana izobikurongoye muzubikore mu izina rya Yesu Kristo. Amen.